umugwiza atunga araza akicarana n'umudeje bagapanga ingene biba leta ati hajya ari amahera kijya kintu tugikuyemo umuriyaridi wowe uzoca utwara miliyoni 300 nanje ntwari miliyoni 700 kandi abagwiza atunga nibo baba batwara meshiga dufise plus de 200 coopératives ziriko zimba Butare niki sata kirimo amahera menshi cyane araguha 5 miliyari atakira ba pasifu ntagenda kimwe subira gupasa burya Butare ntubwerekane burya ni gwanje mwebwere cadre murihe amashengero murihe société civile murihe ni mwimagine aho ministère de l'énergie et des mines neza bakubahuka yuko les recettes muri secteur minier 0 francs akira ntimwabonye ubwe murehenda bubonye banyirutse ko nubu baracanyirukako nuko ntayogayega jesi niruka wiyemera araza tugongana igitoro cinjiye mu Burundi kuva mu kwezi kwa11 twari dufise reserve y'amezi 4 tutaguze ikindi gitoro mugabo kiri hehe kujya abanyegeza amadevize yuzuye ngaha mu Burundi niko n'igitoro bakinyegeje aha bafise ama stock police mukoriki muri complice namwe ngirango abafonctionnaire batwara make hari uzorega uwundi bose batabatwega bate twivye letaje netwe gwanye giturire gute mwese atanu mashobora kudenosa mbwira tukigwanye gute umukuru w'igihugu none azoshobora kuhatambikiza hose nkuko mwama muri ko murabivuga ngakugwanye giturire makagenda muri idoga nepfa vyamunaniye vyamunaniye gutambikiza hose ari mwe mwari kuntambikiriza umenga société civile ntirimwo muri leta urumva yuko déjà nous sommes corrompus twese ntagende umwava kubona tutazi leta icarico bagize ngo ndabe ingene nogarura abarundi bayibona mugabikanka ko bakira kubera iki babaye dénaturé erega muri ko muravuga igiturire je igiturire ca mbere kujya yabivuze neza cyatanguriye kuri Adamu na Eva igiturire ca mbere none gushaka ibitagukwiye gushaka ibitagukwiye ntuhereje kuja kurya igiturire Imana yarahaye Adamu na Eva ivyibona bibereye bikwiye neza barabaho neza mugabo shetani kiraza rero nico gituma je iryo jambo giturire mu Kirundi sindaryumva neza ombora yari inyegeje bururi nyene none mbwira none nepfa twatambikiza hose mwebwere cadre murihe amashengero murihe société civile murihe ikibazo kiduhanze no munsi aricyo cyadukoranije ni ikibazo kidasanzwe abenshi bagifata nk'igisanzwe mugana ikibazo kidasanzwe abahejeje kwerekana imyihwezo bavyerekanye vyose ngira ngo nutwoba batavuze mu migwi itandukanye baraza kutuvuga igihe twariko turakurikirana iyo myihwezo hariho umuntu yabivuze neza yuko igiturire nibore hariho ijambo ryononye vyose jewe iki kibazo c'intwari ibereye arico kibazo mfise ku mutima uko bukeye uko bwije ikintu cyose ndaciga imvo n'imvano ijambo ryitwa leta
niryo jambo rya mbere ryishe umuco w'uko umurongozi aba umuvyeyi. Ijambo ryitwa leta. N'ubu sosiyete sivile iravuga ngo leta nigira ibi. Umenga sosiyete sivile ntirimwo muri leta. Urumva yuko deja nous sommes corrompus. Twese ntagire n'umwe avamo kubona tutazi leta icarico. Abagize ngo ndabe ingene nogarura abarundi, ndazana n'utuntu duto duto twotuma bagaruka bumva igihugu. Ico gihe rero nababwiye ivy'igihugu dusonera, ivyo tubigize bizoba biheze ko ubu twarononye ico bita leta, tuyita abantu. Leta nayo ni ikintu gikomeye ata muntu n'umwe akinesha. Ca wibaza rero umuntu amaze kuvuga ngo leta c'est moi, aho twapfiriye iryo jambo ryaratwishe, kuko ico gihe twaciye twinjira muri dictature, ya ntwaro ya Jogora duhure y'igikenye, aho umuntu avuga ngo leta c'est moi. Mwumvise bamaze kuvuga ngo leta c'est moi, ijambo ry'ikirundi twara twita igihugu tuba turarifuse, c'est fini. Ico cigwa jabo tugendana nama nabibigishije, mugabo sindabona bakira. Kubera iki? Niki kibazo muhejeje kubaza muti mbega kubona aho twahereye tuva ngo turwanye igiturire ko kidahera ni kubera iki? Yabivuze neza, atahari intwari ibereye igiturire gica gihunga, ahari igiturire intwari ibereye cihunga. Sawa, ivyo twese turavyemezanya. No kuvuga rero nitwemere tuvyandike neza. No kuvuga kuva igihe dutanguye kurwanya igiturire twavuze tuti intwaro ibereye ize. Hari ryari igiturire intwari itabereye yari maze igihe kingana iki? Novuga igiturire cyari kimaze igihe kingana iki ciziziye Uburundi. Nimurabe igihe intwari ibereye ije rero ije kugwana n'igiturire, naco carashinze imizi. Burya jende musomyi wa Bibiliya, je namaniga igituma muri Bibiliya uzosanga ahantu handitse yuko bene Israeli ngo bakogata igikano, Imana ikabiyereka mu nkingi y'igicu bayibona, mugabo ikanka ko bakira. Kubera iki? Babaye denature. Erega muri ko muravuga igiturire, je igiturire ca mbere kurya yabivuze neza cyatanguriye kuri Adamu na Eva. Igiturire ca mbere none gushaka ibitagukwiye, gushaka ibitagukwiye ntuhereje kuja kurya igiturire. Imana yarahaye Adamu na Eva ivyibona bibereye bikwiye neza, barabaho neza, mugabo shetani kiraza. Rero nico gituma je iryo jambo igiturire mu kirundi sindaryumva neza. Imana ikiraza ibereka yuko hari ico babuze, baca baja kukirondera. Umuntu nawe atomboye akaja mu rwego rw'igihugu, hacaza shetani kamubwira iti naho baguhemba hariho ico ubuze, genda ukirondere. Nuko nyene vyagiye biraza. Adamu na Eva rero koribusho yagiye kuza, umva nibore nyene barataye ubuntu, agiye kurondera n'ivyo adakeneye. Jewe ndazi yuko ngaha mu Burundi hariho abantu bafise amahera akwiye, mugari bo bambere baguma barondera kurya ibiturire, none ko badaheza. Iki kintu rero cyo kumenya gusonera ivy'igihugu dusonera, iri tongo ry'igihugu, no kuvuga iki kigize igihugu territoire, iri tongo ry'Uburundi niryo gusonerwa, ni cambere. Icya kabiri amategeko y'igihugu,
emwe babivuze byose nabonye amategeko yuzuye mugabo ninde ayashira mu ngiro uyo yashize mu ngiro yaramaze kuba guta bwa buntu nibore amategeko y'igihugu nibwo butegetsi bw'igihugu mu bisanzwe nibwo butegetsi bw'igihugu amategeko y'igihugu hanyuma umuntu w'igihugu rero kumusonera none gantuzewe we bakujeje amabanga ukaduka ngo zana amazi y'ikaramu iyumvire urahembwa ahubwo karagateka warose kubona uje imbere y'abandi ako gateka ukakitesha aho gakoreye ugaca uvuga ngo banzume hariho umunsi nagize icigwa ndondera ijambo mushinga ntahe abantu bose baragwanira kuba bashinga ntahe mu gukamurondera mu bushinga ntahe uko babivuga muri definition ukabubura kubera iki ikintu citwa inzoga y'abagabo iyumvira wari bavuga ngo umuntu w'umushinga ntahe n'umuntu afise ubwitonzi ubwenge n'ubwitonzi ashobora guca urubanza nka Salomo mugabo ngo intahe nivuga ngo intahe ntivuga ngo itarose inzoga y'abagabo nimwiyumvire uwo ari kwigisha kutaryiturire ni wenyene ariko arakirya wa wundi yiyambitse urushato rw'intama rw'umusaje agenda mu bantu ngo n'umushinga ntahe ugasanga ico magenda n'imbega umushinga ntahe mugaga acakubwira ngo sinca urubanza ntabonye inzoga y'abagabo mbwira ninde ari intore muri Burundi ninde ari intore ubu rero iyi nama iyi ico nobasaba ntitwaje kwidodomba ntitwaje kuri mire de la mantage ivyo vyose twabibonye dukora iki ko iyo ntwari ibereye twaramaze kuyishinga amategeko ariho abantu bama bariko barigishwa hakenewe iki dukora iki tubome ico giturire tugiseke turabe ko canga muga twese turi kumwe nimuvuge ngo neva ngo genda useke igiturire wenye iyi nama shaka ko dufuma tuvyandika utazokwemera kuja kuri urwo rugamba tuca tuvuga tuti wewe uri muri babandi baharanira igiturire turabe ibintu tuza turavuga izo ngwara tuzigire gute dukora iki kuko hari abantu baronderera inyishu aho zitari inyishu aho zitari hariho nk'ubu mwese mwama muri amaso yose ari kuri arishisema irisite reka nje ndabereke je muce mumbwira iyo bavuze ngo arishisema irisite umenga umusivile persone civile biraba uri muri service publique ntibiraba utari muri service publique mugangira ndabereke ikintu kimwe ndabereka akantu gatoya umuntu yagitegereza gutanga ikori y'imiliyaridi 3 agaca agenda akabwira uwo muri obere atwenda guhe imiliyoni 300 hanyuma muri leta nje ntanga imiliyoni 200 hanyuma ungirira akadosiye vyaheze wumvise umwe muri obere atwaye imiliyoni 300 gusa mugo wundi atwaye imiliyaridi 2 ninda tunze kurusha wundi ucuca kuhiga uwo muri obere wiga utumiliyoni 500 gusa wiregagije kuja kurondera imiliyaridi 2 umenga byose biraba uri ku butegetsi umuntu atwara service novuga ubuhembwa bw'iya cha leta umenga ujya wundi ntibimuraba umenga ntibimuraba wewe yabikuye he umenga ntibimuraba ako ndiko ndakabibutsa muri deba mukiyibuke kuko kuvuga ngo riko gwanya abo batwara dukeyi kurushi hari habavagura tuvuga nukuri turafise baraje ya Mpanda yarishwa amahera itubatswe
burya mwibaza ko ari indi yariyemeje hagati y'umusivile none abayembeje serese societe civile nivyo wewe uri societe civile atwara CFCIB ni societe civile ni honorable Olivier atwara CFCIB none CFCIB c'est societe civile no kuvuga umenga abagwiza tunga si societe civile bo ntangorana hajya nimwaja kuramuzosanga umugwiza tunga umufonctionnaire yatwaye nka 10% 90% yatwawe n'abagwiza tunga mugabo ugiye kurondera 10% hariho 90% ari hajya nitwiyede turiko turataka tugira igitero none ko amategeko hari urumva ubutegetsi burahari mwavuze ngo ubutegetsi bufise ibikwiye byose byangombwa kugira ngo amategeko yubahirizwe bariho abantu bajeje kubahiriza amategeko novuga ubutegetsi buriho kubera iki none izo nguvu butagira namba igice naco no kuciga urarungika umuntu ngo genda uncungire hajya uwo muntu agaca kubwira ngo nta kintu nahabonye baciye bamuha mugamuhura n'umuntu kandi ubona yambaye karuvati tuze turiga imvo n'imvano utize umuzi kora ibusho kubera icyo umuhendahenda niba nyene biri mu bafonctionnaire dossier akataha zisigaho kugira zikore banza umuhige turire nawe mwari muzi ko ari ibiye mbwira aho bitaniye arahembwa neza dossier ziri kumeziwe akubakwa gataha muhira kanka kuzikora kugira zikore banza amazi y'ikaramu ugacuza ukamupfumbatisha kugira ngo azikore haraho bitandukaniye n'umwana ivyo kurya biryoshe biri imbere yiwe akanka kubirya gushika umutambire umuvugiriza umuziki kari busiyera hasi twize nabi aba muri sare mwese hamwarize kora ibusho ya mbere yihera kukuroga mwumvise kuvura umwana ihorere mwana aho kumukoresha aho arya koze ihorere mama hanyuma arashitse noneho kw'ishure mu mutwe wamubwiye ngo agiye kurondera urupapuro azoca b'umukuru hariho na mugakora ibusho iza kuko uvango niko bimeze iza ngo niko bimeze cyemara ndabumva abantu bidoga ngo neva nawe ngo natureke turye n'abandi bararya niko bimeze hariho kora ibishoya niko bimeze none woga iki impene irisha hiziritse hariho ubugani mpora numva bikambabaza kora ibisho rero murumva icambere tubaze tuvure kora ibisho mu mutima wacu mu muzirikanyi niyiri ibizo byinshi cye namanda none nk'umuntu afise inzu yiwe agaca ayipangisha agaca agenda gupanga inzu ya leta izimbutse iyiwe agaca ayipangisha iyo parisere yayihawe na leta si iyo kwa se na nyina kuko kwa sekuru ni hariya ibwambarangwe niho hari itogo ryabo aha yayihawe na leta hanyuma leta ishaka ko aronka rojema acaranka kuyibamwo inzu yayubatse acaja kuba mu nzu ya leta hariho uwundi muntu leta itaraha parisere bategerezwa kungana abantu bose barangana bose yategerezwa kuba ujya atarose chance yo kuronka parisere muri leta basi yoca baraba mu nzu ya leta wewe warose parisere ya leta genda we mu nzu yawe ivyo nivyo biba genda muri quartier NSS zaoyiwa muri aba babayobose bafise amazu ndabeshe jemora ndiko ndavuga mu kesho cyava ngo dusekana nigi ikintu cyubatse umugina muramaze kubona ingene ukomeye umugina muri abo bone ibombe nahigwa ko ntimeneka ibaze rero kuva ku mukoroni bavuga ngo pays c'est moi oligarchie uno munsi we guzaye bone gouvernance guje guhagarara cagiturire ciganje muzi ko kigwanwa ku munsi umwe umugina wiyubatse kugira ubusambure kuko umuntu
arazi ko ivyo afise n'ivyibano n'ivy'abenegihugu yamaze imyaka irenga 50 yiyubakirako. Mbwira ingene uno munsi woca uvuga ngo uri kuragwana. Nico gituma je ndababwira nti tugire urunani murabe ko bibe bizabiheze. Iyi ngorane bafashe abantu bose bishiramwo ko indongozi arizo zirya igiturire yuko umuprive atarya igiturire. Societe civile cica kwataka yataka inzego z'igihugu nko kumenga nizo zirya igiturire mugayibagira ko muri yo nyene iri kwiraza nayo irya igiturire. Uno munsi rero no kuvuga tube responsable twese ziri ndongozi z'igihugu ziba societe civile twese nimuze tuje hamwe turabe kubera iki je ndabwira uko twese dutonza aha igiturire gitonze hajya natwe twese dutonza abarundi twese indongozi zituje imbere nivyo nizo zije imbere indongozi gakatika hakuhaseka duca tuvuga wase kuhaseka gaho twariko turahataka kubera iki societe civile yose yaje n'indongozi igiturire kizosigara conyene atanumwe gikingiye duca tugiseka nari zoca tukinesha muguna munsi ducitana ko mwikomo ngo nakarashikire waje kupfagura bakubona mwigiturire utwara obere bakubona mwigiturire ngo hosha urashikiriwe tugisesangure neza cyane. Ariyo ikintu citwa ubunyonyezi erega naho biva umwe utangwa kuvuga ngo gwe mugabo ngo umenye yuko ngo bakunomye ngo dekre nayo ko gukura ngo iri hajya mu kabati ngo kwakwanya n'ingoga tutagwa mbwira abandi bahora bacisha he kugira ukwakwanya ubunyonyezi no buhera kontra mwagenda mukumvikana. Byari ibintu byinshi maze kugira ngo ngira ntore umuti byarase kabisa. None nk'ibi mwavuze bya marché public je namambaza mbwira ingene ubu ugomba kugura ordinateur umuntu atazi no gufyonda ordinateur akaba ari watsindira iyo soko ivyo biraba ndanatse n'ingene bayifyonda en commission ma recommandation je niyo nkene tugire gute plan stratégique mwavuze ngo participation de la société civile comment faire participer. Je kubwanje la société civile doit participer. None société civile citwara igihugu canye hariho uburongozi bw'igihugu butwara bene igihugu bose la société civile irimo ingojamwo kubera iki umenga wowe umusiriveya ama société civile ashaka kwifata nk'abagendozi aho bomenye ko nabo nk'ubu orikome yigize ino organisation serukira abandi bene igihugu nimenye yuko iyo responsabilité yayihaye kandi tazohembwa. Société civile n'abavolontaire bavuga bati irifu yuko ubutegetsi bw'igihugu bushikira bene igihugu bagaca baza kugufasha kwegereza hajya orikomi bayirigwana n'inama y'inshinga amateka na nkenguza amateka bariko bariga ingene bene igihugu bashikirwa. Bugi gikuru gikomeye no gusenga kugira ngo muri iri hanga ry'abarundi miliyoni 12 n'ibihumbi amajana turabe ko upfamwo imvyeyi. Iyi digitalisation murazi ko bayanka bose nyamubesha abafonctionnaire bemera digitalisation nomwe n'ikimanyu kabisa kubera iki banka ya transparence. Jewe iyi gestion y'igitoro je ndabwire neza abahinga bazi kubiharura bakubwira yuko igitoro twinjije kuva mu kwezi kw'11 ubu twoba dufise reserve y'amezi 4 aza kirihe. Jewe ndagenda baranyeretse kuko si Burundi bwa mbere bugize ingorane mwene izo do gestion y'igitoro mu jewe ndemera ndirya ndimara kugira ntihagire umenya ko ndiko ndakoresha digitalisation ya gestion y'igitoro ndirya ndimara ndayishira ngaha. N'ubu rero igitoro rero nuko
Chadigira mu bindi bikorwa ngo ndahejeje bashagwa ndatsinze ruraye. Reka ahubwo wamenga ni hamwe uvuze utubure ndabahaye inzira y'ubusuma. Wamenga natanze inzira kabisa. Umva je naciye ngenda nkubita agati mu ryinyo niruka mu yandi madosiye nijya dosiye nayihejeje. Ndavuga none ubu bwato buza bukarinda buhera ntabonye igitoro mu bene gihugu nibiki. Ubwato bwa mbere ubwa kabiri bihera ntabonye igitoro mu bene gihugu nibiki. Niyo rero nahamagara inspection generale de l'Etat ndabiri igitoro cyaroye. Byo banyeretse nakamara amaza buca tubishira habona. Nka societe civile niyo ya mbere ari kunyereka neza ingeri igitoro kiriko kiribwa kuko cibigwa mu reka je ndabereke ubu ndazi yuko aba bantu bitwa rero babandi babakire babanyamahera muri gihe mubona bijya biduga viteza bihagarara mu ibarabara bose bafise ama stock kumwe bagira ama stock ya devise ubu niko bafise ama stock y'igitoro. Jewe genda mu nkontorore none ko station zose ziri arregise nta station nimwe ironka igitoro idakoresheje application. Reka turabere igitoro cyasohotse ingene kingana. Ibi ni biki? Station abaza kunywa bafise nabo application. Ndovuga na station tuguhaye turamenya igitoro cyaroye. Kwanaka kijahe muri Sopepo ntituraheze ibiharuro muganda kubwira rapport preliminaire urashobora kumbwira manka de 19 millions de litres y'igitoro manka de 12 millions de litres ya essence 19 millions de litres z'abazoto mbwira ivyo bintu mwabisiguriye no kuvuga ki cyaciye mu magendo kiranka guca muri igitoro pass. Nimwumvire nk'abo bantu hari umwaka barakora mukubabona umuhuye mwibarabara n'abakaruvati n'imvutano yo intore kumbe nababingira yambaye ishato z'intama. Jewe rero aho ndavyigira kugira ngo tuze dukire bane ba mama sinzi Imana izotugirira bya bindi bya deportation muri Babiloni kuko bene Israeli bara kubiswe neza dictature bafata gushikaho bananirwa kumenya n'ingene bojera igihugu Imana ari barongoye biranka bakaguma bagarariza. Reka ni nuko natwe twiko tugarariza ubutegetsi bazi ko ari abaneva abatwe n'amashinga amateka bashikiranga oya ubutegetsi n'amategeko turayagarariza tukagaduka ca ku ruhande kubera ibikanu vyacu byaramaze kudadarara. Bene Israeli Imana yari yarabagabishije ati mwebwe muzohemuka nabo bati ntituzohemuka. Natwebwe twatwawe umwanya muremure muri dictature muri oligarchie le pays c'est moi gushika ama generation yose aziko ari tuzoguma tumeze kujya vyari bimeze. None rero tweho niho tukitangura kubibona ntitucike intege ahubwo twemere twatake ahubwo muri bivyigwa mugira muse kusubira kwiga neza definition y'igiturire mu Burundi. C'est un cas particulier. Reka ndababwira yindi cas particulier mu Burundi. Igihe twagira itegeko siro blanchiment ntimwavuze blanchiment hajya kubera iki mutigeze muvugana wari system tuvugana ukuri mutama expert hajya expert kubera iki wavuze blanchiment ntiwavuga noir system. Je naravuze noir system kuko je ndahiga iyo abantu barira ibiturire y'ubunyonyezi buca hose ndagenda cyasanga hari citwa noir system ngiye muri Interpol ngo ndabasigurire noir system ngo none ngo bimeze gute ndabasigurira ati bini exception ku Burundi gusa ko yere noir system les autres cherchent à blanchir et vous cherchez à noircir. Mwumvise ya peuple rero ndababwire ngo muri ko mugwanya ibiturire mutaza l'esprit yabo muhanganya bariho noir system ntacyo bazi. Noir system
n'amahera yera yari meza cyane, hanyuma bakahindura akirabura. Muti bigenda gute? Ndabaha akarorero ku madevize. None blanchiment ndi muhamuhera ku madevize nyene. We umuntu avuze ngo ngiye kurangura ibintu by'imiliyoni 10, agafata amadevize yera meza cyane y'u Burundi bakayatransfera kuri konte bankere y'umufournisseur wiwe. Kumbe uwo mufournisseur ntabaho ni wenyene, yagize societe muri Singapore cyanye muri Vietnam cyanye Thailand, afise yaga societe utransfer ayo mahera agiyeyo agaca agenda agaca azana ibintu by'imiliyoni 2, agaca afata miliyoni 5 ati mparikide, agaca asora likide agatekera amavalize, agaca arondera jete privé no ku aeroport de Bujumbura aramarikide, agaca ataga igiturire kuri aeroport de Bujumbura, kamyoneti kaza gupakira fite nyumbani muhira. Amahera yari meza cyane ari mu butunzi bw'igihugu, yagiye kwemporta, ntihigeze yemporta, aciye aza kwica ekonomi y'u Burundi. Ngiyo ntwari sesema rero mwari muzi batari bayizi. Ndabeshe abizi ibintu byinshi bya ekonomi. Kontraminiye nimwiyumvire, a ministere irimo abafonctionnaire bararenga ijana muri ya ministere neza bakubahuka yuko les recettes muri secteur minier 0 franc. Dufise plus de 200 coopératives ziriko zimba ubutare. Nimwimagine none twaje kwiga ico cigwa. Nimwimagine aho ministère de l'énergie et des mines idashobora kukubwira ko izoronka n'amafaranga 1000 avuye mu butare. Hari amakoperative arenga amacana abiri ariko yimba ubutare. Narabonye ko bari jewe ndiko ndavyiruka kubera iki niki sata kirimo amahera menshi cyane, araguha 5 miliyari atakira ba pasifu, ntagenda kimwe subira gupasa. Burya butare ntubwerekane, burya ni gwanje akira. Ntimwabonye ubwe murehenda mubonye banyirutse ko n'ubu baracanyirukako nuko ntayogaye gajese niruka. Uwiyemera araza tugongana. Burya bw'imurehe twicare twicaye ku mahera tuyareke uko nyene. Niho muzomenyera ko ndi umusuma ntari umusuma. Bagwanya ntibashake bagwanya. Aho sindekura. Narabonye umuntu avuze bapfuye kubona barabonye imurehe ko bitagwe kuja habona, hajya muzora babashaka vaye. Hanyuma babona agiye kuraba wa undi yimba amabuye y'agaciro de pierre précieuse hariya mu Cibitoke. Nzabona umuntu avuze ngo twara turonka ngo 400 kilo za korta, ngo none mbeni kasiterite umenga ngo none ngo duciye turonka ngo 20 tonne koko yeze vyahora bijahe. Kubera iki? Ni ibintu birimo amahera menshi kujya ku rumogi. Nibona ko urumogi si yose rwanya, genda n'ubu muri Kolombe musanga abarurima buzuye, kandi si yose igwanya urumogi. Ahantu hari amahera kugira ngo tuhaseke ni twese abarundi twese baraguha igiturire c'imiliyaridi 5 neza sans problème. Ahani mwamuvuga ngo ikibazo c'amadeviza nimuvuga ngo amadeviza arakenya. Uwo muntu afata igiturire c'imiliyaridi 5 agacagera ati je naho idolari uza kurima ku 20,000 nta ngorane sayo naruhiye mpagusa je mbiki amadolari ayo marundi yanyu mugumye. Nimurondere ngo nibindi nikora ibusiri kwirica ekonomi y'igihugu. Twige ivyo byose tubigwanye gute? Umunyeshuri atirishije kubika tobaridikire akabikimaramare n'isi yose twese tukamumenya bakamwafisha muri internet. Abanyeshuri ntibazosubira gutirisha. None umunyeshuri amenya kubera gutirisha n'abavyeyi basigaye batagira igiturire abana. Umuvyeyi agataye igiturire ngo umwana we wamenye. None aho turiko turagwanya igiturire, utuntu twose tutwononera tugume tuturaba aho turi. Akarenganyo ngo mpakazi
akamwana wa mama nibaza ko bukariko karahera mugabo ma service ari ya hasi hejuru biriko birahera mugabo hasi kuva ari yakubadeje kumanuka ibiberayo ntavyo nzi neza mugabo ndabibona nkumva ngo direction general naka ngo raba bose bava mu ntara imwe raba naka n'inshuti yiwe ngo n'inshuti yiwe ibi bintu aka karenganyo tubanze twige kugwanya akarenganyo imbere ko twari giturire ni yarenganya sawa ntazana we wabo nazana umunyamakamba turara imugabe ifatanye na vya bindi ngo kutandukanya ngo fonction technique na fonction politique bijya navyo n'abafantezi nanje shikigwe gusa iyo yite kuba nanje shikigwe ntituzotera imbere tumeze uko vuga uti imbere tuhashire ariko murazo uri kurapanga nk'inama shikiranganje ugafata urumva utegerezwa kugira 40% abatutsi 60% abahutu 30% abakenyezi ukagenda ukapanga uti jega ndondera abahinga bazokora je mbona mu mutima wejeje kubipanga wasubira guharura byabiharuro ntabihari ugasambura byose ugasubira gutangura gushasha hajye urazi ko ushaka kumara amezi 3 leta itarajaho kubera gusa 30% 40% 60% w'intara zose zibero prezane ukabona abahinga oro ubaye umutegetsi n'abakigira ubwoko ntagira intara ntagira igitsina aseruva bose mugabo twe tukumva yuko niturashikirwa burya abadamu habonetse 30% abadamu bose babashikiriwe tuvugesheje ko abakenyezi bose babashikiriwe umuntu yatwigishije abacakubiri ni mubi burya abatutsi babaye 40% dufate 60% mbere abatutsi bose babashikiriwe burya abahutu wosha ukagira 100% abahutu babashikiriwe mugabo twararodeye ibintu vy'iki gihugu gusa atakindi vy'iki gihugu turondera abahinga burya ivyo jewe naramaze kubona ibibanza politike burya n'umushikiranganje n'ikibanza cy'ubuhinga ibibanza politike n'umukuru w'igihugu ni buramatari ni musitanteri ni chef de zone gushika ku mukuru w'umuryango nivyo bibanza uvuga vya politike vy'intwaro mwashaka ndabereke genda musobe mwibwirizwa shingiro umushikiranganje est pénalement responsable y'inabakoze dans l'exercice de ses fonctions mugo mukuru w'igihugu bavuga bati n'est pas pénalement responsable y'ikosa koze dans le cadre de l'exécution de sa mission sauf en cas de haute trahison bagaca bayivuga haute trahison mugo mushikiranganje kireka ko ari muhinga genda ufata ingingo mbi urabe ko bunyene udacuje imbere butungana none numva ko ari muhinga ico tubaje naberetse leta mvyeyi ni iki umwungere ashaka ko abene gihugu batunganirwa gumaraba mu bisanzwe bajeje intwaro nibo bambere bari kurerekera abene gihugu ko bashikiragaje batabarya abashikiragaje nabo bose ni mu rwego shingwa bikorwa rwa leta ni leta nkozi urwego shingwa bikorwa rw'igihugu atari leta yayindi mu mvuga ni urwego shingwa bikorwa rw'igihugu nuvuga nk'ico niturigira tuciga wumva ngo umunyepolitiki w'umushikiranganje uri umudeje uri umutekinicien abasomye ba Bibiliya igiturire gihoma amaso kikagoramika ingingo hariho ibiturire by'ubwoko bibiri muramfasha mu bidefinise kuko igiturire nk'umuntu none yafatiwe 50,000 umucamanza nzi nababajwe nuko ari uwo twakoranye 50,000 ntuze mugasho yaravuye mu kazi revoke ku 50,000 gusa kubera iki yariye umupfakazi ivyo kurya abapfakazi ntibihera aho umupfakazi wo mutunganirije imfuvyi n'abapfakazi nibo bambere bo gutunganirizwa igiturire kiri mu Burundi cishe Burundi nasanze ataba victime bahari ikirimo aba victime ni gitoyi cyane muze murabe uzoshima ari mu victime
arababara akaja kwitwara akarega kuko yahomvye. Twarabibonye muri urbanisme, hariho umumama bategeza kwa dossier y'iparcelle yiwe, nyawundi mumama nyene aca mwaka igiturire c'ibihumbi 20, ngutaza y'ibihumbi 20 singuhi dossier aranka. Umumama w'umupfakazi asohoka arira ati jewe none kubona jewe ncari ibihumbi 20 ndabikura he? Twe tumubaza gusa ati none urayafise? Ati no yakura he? Akira mushire. Murumvise igiturire hari mu victime, nta dohera yari yifitiye. Uwo mumama bamukuye ngaho fye, kandi yari umudamu w'umugenerale na vemira aramufunga. Uwo mugabo wari umugenerale. Gago hari igiturire c'ingeso, none ibihumbi 20 cutunga. Hari ikindi giturire rero mwebwe mwirengagiza, hirya rero mwavuze igiturire atawurego wundi babiriye hamwe. Je navyise cooperation kugira biyibe igihugu. Umugwiza atungaraza akicarana n'umudeje bagapanga ingene biba leta, ati hajya ari amahera. Kijya kintu tugikuyemwo umuriyaridi, wowe uzoca utwara 300,000 nanje ntwara 700,000, kandi abagwiza atungane baba batwara meshiga. Abafonctionnaire batwara make. Hari uzorega uwundi, bose bataba batwega bati twivye leta. Uwari ajeje guhagararira leta niwe yazajya abasuma. Ni wibazo none burya umunyezamu haje murakabwira ngo twibe muhungu turaza kugabura. Cyari giturire kweri? Je sinacite giturire, ni cooperation kuca kwiba. Nk'ubu ndabereke nk'amakaye y'igitoro, burya ntimuvuye ngo ijyabe yavuye mu busuma bwa Sopebu, yicegeranga ndagishiraho ubucamanza buca bukora. Je ndabivugira ngaha nuko ntituraheza gusiba iharuro ngo ndabibone neza. Iyumvire je ndashobora kugenda muri Sopebu militiro 10,000, bati ubu nyene zana 1,100,000, gaca ntange 1,100,000 bakampa 10,000 vy'amaritiro. Urafise aho ushira? Ndafise umugezi afise station. Okay, bagaca baja gushira ca gitoro canje imilitiro 10,000 muri station kwa Naka. Ndabakubise 1,50,000, babe 1,100,000. Sinidoze nabo nyene ntibidoze. Ico citwa giturire kweri? Hanyuma ngaca nja guhamagara rero nk'ubu wewe uri umugenzi wabuze igitoro, urafise 12,000 ku litiro, genda hajya kuri ya station bakumpere. Mwarabonye uwo nafashe direct, wewe imodoka ari yayigize station. Agera ndababwira mwese murabarya ibiturire, ntagira umuntu azobesha, kuko nta muntu weba afise station imodoka yigize station. Imodoka none iraca mu kuzimira inyegeza, ntihagire numwe. Kandi abagura igitoro arabo nyene niba mudenose. Bane mwiyumviye gushika uvuga nti ivyo birabaho, ngwego reka nanje nje kugura. Je ndironderera umuntu, je kugira ndavyemere, genda nawe ugura igitoro turabe kukironka. Aragenda neza mbondi forme, aratanga amahera muri kontabilite, aragenda imodoka barayinywesha kuyindi kamyo. Mugabo tugenda turafotora, hama nkavuga nti okay, parke generale ngufashe. Acaraza kumfasha. None mbwira iyo station y'imodoka yari mu kirera hamwe yese ntimwari muyizi. Netwe kwa giturire gute mwese atanu mashobora kudenosa? Mbwira tukigwanye gute? Umukuru w'igihugu none azoshobora kuhatambikiza hose nkuko mwama muri ko murabivuga. Ngakugwanye giturire makagenda muri idoka, nepfa vyamunaniye, byo vyamunaniye gutambikiza hose. Ari mwe mwari kuntambikiriza. Mwe tuzigwanya gute? Ngiyumvire nkaho ni jewe nagize amayeri yanje, kandi sinzi ko baranasubiza amahera yanje. Parake natwaze tuzohera yuko nyene. None ko natazo duhera twanje kugira ngo fate igisuma. None si umwamba ugiye gutega ifi ntujana umwamba. Je nawe ndafise vyabona hajya ntihagire bazoncamwe.
nazi ngo ikigo baraburana jewe naragwikurikiraniye neza gabira babaje sinzi ko barantorera abandi bashasha umwe umudeje nabaye ndamushiraho bashasha sinzi hanyuma tuje kurondera igitoro cacu kuko je barambwiye yuko igitoro cinjiye mu Burundi kuva mu kwezi kwa11 twari dufise reserve y'amezi ane tutaguze ikindi gitoro mugabo kiri hehe kujya abanyegeza amadevize yuzuye ngaha mu Burundi niko n'igitoro bakinyegeje aha bafise ama stock police mukoriki muri complice namwe ngirango biramaramaje hari ibintu bimaramaza kwimvira uti ibi nibiki je umunsi umwe amase ntuzewe aya amase y'ikizungu umwavu ibururi guverinera si guverinera umwene gihugu ngo reka twebwe ntituraronka ifumbire mureka kurironka bigenze gute nca mumagara buramatari hiyi bururi ngo ntimuraronka ifumbire bonatanguye kurya iminwa mu nyuma ngo nivyo ngo mu ifumbire ntirashika no kubera itarashika nca mpamagara muri fomi kubera ifumbire itarashika ibururi ngo twarayirungitse ngo kera none yagiye okay mpizina ry'uwo mwayihaye mu mpizina uwo muntu yayiduganye aho kurima haheze nk'iminota 30 nza numva bavuze ngo bwira ngo bene gihugu ngo baze gutora ngo yafumbire yabonetse ivu y'Ibujumbura yari inyegeje Bururi nyene none mbwira none nepfa twatambikiza hose mwebwe recadre murihe amashengero murihe societe civile murihe basi ko nimwe mutinya yuko babakubita amakofe binyibwirire none kanutse igihe twagira what suggestion burya sana paraporte tuvugisha ukuri le boîte suggestion bace batangura kurondera ninde yabivuze gushikaho bashizeho ama antenne arereka umuntu aza gushiraka yagakaratasi hajya muri boîte kwikomine iyumvire aho haba umuntu yicaye ajeje kurereka umuntu aza gushiraka karatasi burya niho nivyo vyatumye ncagira WhatsApp kuko nari nabonye yuko bace bakwirukako gushika no kuri WhatsApp yari babwira ngo ariko nkingire iyumvira abantu bagira nkete no ku muntu yoba yarambwiye ikintu mbwire ngene tuzogwara ico giturire abantu bameze uko nimurondere ngo nindongozi ni bose je naho nyene ndabahakarorero iri mwe muza muratunoto two mu magroupe niho mu migwi niho muza kubikorera kere strategy mwebwe nta kintu murabona ugiye ku isoko mwebwe muri ngaha mwese murabasirimu murabakire nta kintu murabona mugiye ku isoko ugiye nko ntubona nkajya musenyeri na tori agiye mu isoko gwigitoka inangahe ndagize bwakaye musenyeri iki kigugwe 10,000 cagugwe 7,000 sinze kavuga musenyeri ndavyo urabona mu gatabo baca batuzibeye camumbwira n'umuntu hariya hasi asigaye ashaka kurya avuga ati none norya gute je umunsi umwe natumye umuntu ntingira ku isoko ngiye ibara ryaba riguye nigenda ngurire ku isoko aragenda baca barareka babona aji wanje azanye vyasumye umuntu yaridoze ngo sinamenye ko yarabijanye hariya ngo sinabura n'ibihumbi 5 ndyako nimwiyumvire abantu bameze uko nitwa dushaka kwanya giture umva mwebwe mwarihenze cible cyendatse amahera hari code kwa fonctionnaire amategeko mwese mwemeje ko hari les instruments ziriho nta mu fonctionnaire n'umwe ashobora kwiba umuriyoni ntumenyekane tuvugisha ukuri nta mu fonctionnaire umwe ashobora kwiba umuriyoni mwese murazo ba service yanyu yibigwa hehe marché public yibigwa hehe muri ayo makontra niho bazi ingene bigenda none ko amategeko hari habuza abantu rero ko mashereshere zobe kugira abantu tubaronye nibasange aho bahonyora hose hari toroshe aho honyora hose asange hari toroshe aho honyora hose
kuko urumva muri twebwe nyene twamaze kuba ibiswahumba. Cyaba fonctionnaire je ndabwira nawe ushaka gutunga reka gutungira mu giturire, reka ndakwereka we utungira. Amahera aruzuye je ntagiye kubahenda, kandi aba fonctionnaire bamaze kuja mu burimyi n'ubworozi bo nyene barabizi. Mugabanka